nashaka nshimira abantu bose baje gufasha Imana ibahezagire YBSB n'umuryango nanje nahora mba mwibarabara kera nibo banyakirinje mu gisagara iyo hatababo sinari kuronka aho nshikirino bisigura ko nari kuba nkiri mu barabara Ingozi hama YBSB mukomeze kudufasha mudufata ukuboko kubera ko twebwe nyene mufasha nitwe tuzovamo ikindi kintu muri kazoza murakoze kandi cyane soma namba na hakuna mnapowasha sina tamnia kudiscuss na maetas twende sasa utaisoma namba nini ndagaruka murakoze Hello guys, Mugo Fresh. I guess you're doing good. I guess you're so far. Come be on the match www.blacktv.com, Instagram, Twitter, Facebook. Nicho Kim, no musukuri mize viva. Au habere Noel pour les enfants. Ituko na YBSP. Ni mtamito kwa kumaka ni edition yindwi. No musukuma na kiriku. Mubana bameza yuko na wenye warezwe na bashikiye muri YBSP gava mu gisagara ca Ngozi mu gisagara ca Bujumbura. Reka kwakire kiriku Pro VIP. Salam. Akili. Yeah man. Fresh. Waka bis. Lemo zulianga ya kabiri mbate gatatu muri Noel pour les enfants. Uca kushigikira abana barezwe na YBSP kubgawe bubiha intumberi ya. Sinje gushigikira ahubwo nanje naje mu bashigikirwa uko naco natanze kirese kuza kandi YBSP basanzwe ari umuryango wamfashije urumva nanje mu baje gushigikirwa. Yeah. Niko kwa cyakozwe na YBSP kuva kera imaze yakamyinshi ariko ni edition yindwi bibaye wona washitseho rya YBSP. Bo amaze kuba nka edition nka start ariyo ndi. Dwe so gatogene wahuye na YBSP. Apana ya gatatu. Maze kuzima hamaze kuba start ariyo ndi. Yeah. Dwe we nawe iswari yawe washitse gute muri YBSP mwahuye gute byagenze gute? Bo mutama wanje Oscar niwe yashatse kumfasha mugabo acishaka kunshikiriza mu kigo. Yachanshikiriza muri YBSB Tantine sisi niwe yansabiye nshikire muri YBSB kubera naho nari fisaho no babona shikira murabayo igihe kinigana gute ubu nabimeze gute bo nubu ndacari iyo kirese havuye y'umubiri mugabo umutima niyo kire yego igiko nk'ubwaho ugiha intumberi ya kuko ari mwe abantu bavuga bati abashaka kubiganya mw'amahera ndavuga ko rafasha wowe baza ko nawe ugiye intumberi ya bo ni intumbero nziza kubera ko hatabaye ugufasha nka twebwe abana bo mwibarabara nitwo kwigira aho twigeza kandi umwana wo mwibarabara ashobora kuvamo ikintu gikomeye cyane ndetse nanje iyo naronka bamfasha we ni bari kumika iganiro ni bari kubunzi ariko kubera habonetse abantu bamfasha nkava mwibarabara urumva ko gufasha umwana wo mwibarabara n'undi wari we wese arashobora kuvamo ikintu gikomeye nikubwiye abantu bandi bantu bifuza gufasha bo bafashe kubera ko gufasha ni byiza gufasha sipa kutanga amahera canke iki gufasha n'umutima ego kubera nawe udafashwa twese twarafashijwe kandi kuba twarafashijwe ufashije mu mutima nawe woko muri kazoza azofasha tukaye na YBSP kaye nabyo twajemwo kiriku ubu nuki kwiseta bave kwiseta kubera nye tutakiwa nucika muri sedila kwa indushiri kubera mbo sinovuga ko nahinduye ko yakora sedila ke nabo nyene aho njeje hose ko ndifuvye na mama na papa mfise abantu bose bamfasha nk'umwana wabo mba ndi nko mu muryango sinavuye ni kujya nyene havuye mu mubiri mugabo umutima niho kiri ndi mu mwaka w'icenda nashatse kuja ahantu hafi kugira bize binyorohera inzi ntana amanota meza hari kure umwanya wo kwiga mugabo nibisigura ko nta kibazo nakimye kandi no gusubirayo nzosubirayo tuki kandi kuza bwiwawe twarikaye na ivyo twasanze mu ngaha anye indirimbo zawe nko bifizo yavuze yuko awe bakurinde gusohora indirimbo ko gwacaza indirimbo hamwe na Double J mbega wowe gakiriki uko vyameze gute ibikorwa vyawe ku bwawe bimeze gute bo ibikorwa birahari kandi ni byinshi mugabo kwako ni nyene ndiga kandi ne imbere mu muziki cyangwa atera imbere mu ishure byose bifasha igihugu ndiko ndiga mugabo nibisubira ko nazosora indirimbo vuba zizosoka izindi kiyo nagushimiye cyane natse kwifuza amahirwe menshi bikurakora byose mbese umuziki wa mbese amashuri murakoze cyane kandi ngenda kubyatsa condoléances kandi ntwasomwa gushika mugabo nibiraba nakibazo gikuru n'umutima amen merci